muri gonga ni wa wundi yaririmba never stand nipe mkono tukiungwe umoja tutumike kwa pamoja vile vile Burundian soldiers yeah. rimwe hari abijamwe sinavuga ko nanje ntari ariko si kenshi Miss Erika bakakuzanira Shan Queen bakakuzanira Natasha bakakuzanira Stanish ubona wo cagura mwonda bose kari bimetemete gasha reka twumva bagaye Tubasuye kandi kubaha mwiriwe canke mwaramutse canke bivana naho muba muherereye aho muba muri ko muradukurikiranira sisi promoter no muri kumwe kuri micro ariko Demeti ari hariya kuri kamera inyuma ya kamera niwe ariko arabafatira amasanamu no masano meza mubona niwe ariko arayafata reka rero tubahe ikaze muri kino kiganiro kimeze neza cyane kiganiro tugiye gukorana nono musore mwamaze kora kandi baze ko abatari bake mu muzi no musore ari muri team ikomeye cyane team kabisa itovye muri no minsi yaza ko babonye hari indani iryo jambo gitwa ego ndazi ko musanzwe muri izi turagwaye ikaze mwakoze cyane meze neza cyane amagutu muri master music team ego cyane ibintu bimeze neza uburuhene bwishe cyane gose urabona ko cyane gatira natari kwema yitwa Chino B ashaka kuba ati she's my honey ukajya kari Chino B iryo jwi nibaza ko muca mu gihumbi muri gonga ni wa wundi yaririmba never stand nipe mkono tukiungwe umoja tutumike kwa pamoja vile vile Burundian soldiers yeah. Abatari bakiro ntibaramenya mbega Master Music Team ni rebo canke ni team nyene y'abantu bakorera muri Master Music bimeze gute iki kibazo ni kimubaza Master Land ariko ndazi nawe urabizi Master Music ni team eko ntabwo ari rebo nkuko wabivuze ico kibaza Master Land ako ngenda zikari team ni kuvuga ushatse urashobora no kujokorera handi hantu ugakora ivyo wawe bindi nta mategeko yandi avuga ati ari muri team iri foko akorera ibikorwa vyose sous contrôle ya CEO Master Land ndashaka gukora iyindi ndimba handi hantu muri studio ariko ibintu bisanzwe kandi na master afise indimba yakoreye muri studio yego kuva vendredi muri ko murazunguruka intara zo hagati mu gihugu cacane muri nord muri centre ureka gusinzira ryari kuvuga ati kabisa ndaruhutse no munsi kubera na twajeje nko masa 7 na cenja kuruka gatoya yego nize challenge wahuriye muri no tour yatari twaye na challenge nyinshi cyane donc ari hantu twagiye imvura iramera nk'itwitanga imbere n'ibintu usanga bitevye abantu kugira bitabe ibirori hakiri kare iyo niyo challenge ikomeye mwahuye cyane niyo tuvuga ko yari ikomeye cyane ibindi twa dusanga tubimenyereye mu masho ariko imvura yarameze nk'itwitambika imbere ahantu twagiye turaca ntabwo mwabifashe nk'umugisha kubera ko urabona ubu turi twasa n'abari muci mugabo imvura ikacigwa mufise show mwe mwabyakiriye gute imvura simbi muri rusange ariko iguye hari ibirori kanaka bituma biteba ntibitangurira ku gihe cyavyo okay ikindi kibazo numva no kubaza twaca twiganirira andero gatoyi tukava muri Master Music Team tukagaruka gato kuri Chino B neza atakibazo Chino B n'umusore cyane n'umugabo n'umusore gituma mbajije uko rimwe na rimwe hari abantu iyo bubatse umuziki baca bawuheba bivanye na influence y'umudamu ikikwa ibintu dija hariho ababandanya nabo biheba mugabo bica bivana n'ubuzima ngene buriko buragenda ariho hajya mu bisanzwe umuntu ntaheba umuziki
ahubwo biramugora ubundi hajya bari mu muziki biramugora gusohora ku mwanya ariko ubundi bari mu muziki nta muntu naho utobuherutse kumva umuririmbyi yasohoye umubaje ntakubwira ngo narahevye ahubwo ati narafatiriwe n'ibindi bintu ariko nzogaruka umaze gushika muri Master Music Team ni ikihe kintu uvuga ati kabisa iki kintu nakirose nk'umugisha kuba ndi kumwe na team ya Master Music iki kintu nakirose nk'umugisha kabisa itimu nibandanye itera imbere ndabona kandi ko izobandanye shikana kure cyane akabara ka team akamara gakomeye cyane urabona nk'aya matuwa turiko turakora hari umuririmbyi yicaye atashobora aronka ubwira uronke sho biragoye ariko twe turiko turatembera kubera iki kubera team niko karusho kuvutanga umuziki ikintu gikomeye uvuga ati je iki kintu kabisa naho noca nshaka nkarengana no kutaravyara Wajahura waramaze kuvyara urafite sindavyara abarimvyi benshi bakunda kuvyara bakira donc batararongora ndakuvuga rero basi famille yawe uvamwo uvuga ati je naho noba ngiye kabisa bavuga ati iri niragi ryavuye mu muziki Chino B yadusigiye ni giki Bose ni muri rusange sindagira ku ntambwe nini cyangwa ishimishije ariko ndafise ibintu mu muziki nshobora kuvuga naho no uheba canke no byagenda ukundi kuntu ndafise intambwe nibaze ko ndamaze ndaca ku ma media n'ama TV muradushikira se ibiganiro bibe birashigara ku mbuga ibi birashobora kuvuga n'umwana ashobora kuzovuga ati papa yari umuririmbyi ibi byonyine turabyishimira ko n'amateleviziyo ashobora kudufata amasanamu biguma ko ntibitakara ibi nyene nivyo twishimira kuko hari n'abandi batarabigerako kugira bagwe microphone ugume ku mbuga ibi byonyine nivyo bimenyetso binyereka ko n'umwana ashobora kuvuga ko Chino B yari umuririmbyi yes nuko ngira ngo muri ko muravyumva mbe Chino B yatubwiye ko ari umusore ariko rimwe na rimwe abantu b'abastar barakunda guhurumbirwa n'abakobwa na cacane yarabahungu canke abakobwa none n'abahungu bakabarondera ikikwa kubera ko baramenyekanye barubatse izina kandi ndazi ndabira gushikira ugasanga abakobwa barakurondera igitega dufise abakobwa beza kandi benshi nta kadomando raro wapi kubera twari mu bikorwa urabona yo cancane muri bikorwa nk'ibi hari ibintu bigoye kugira ubijemo sivyo kandi nsanzwe ntanabikunda cyane sivyo usanzwe utanabikunda cyane iyo bishitse ukabikunda ukunda umukobwa ameze gute ateye gute ni gake ndabikunda ariko ndafise muri rusange nta muntu atafise umutima sivyo ariko mu bintu turi muri show muri rusange umuririmbyi wakwiye kuba pose ko urane ibikorwa bere byinshi hama ibindi birafise undi mwanya inyuma ya mu gihe inyuma y'akazi kikwa muri relax umukobwa mu muziki biragoye akogwa mu muziki biragoye tu urumva n'umuntu mushaka guhura nyene hama nimba bihera bigahera urumva nta si ibintu muzovuga ngo muruko murabandanya cyane niko no bivuga muri rusangi niko bimeze ibintu by'umuziki nange murabizi ariko rimwe hari abijamwe sinovuga ko nanje ntarimo ariko si kenshi yo ndi muri show bari concentre na show ariko nategura ikintu nari muri show urumva ko ntangorane mbafise umuntu tuvyumva kumwe turashobora kuyaga nta kibazo turafise abigeme baririmba baba star ngabo guca c'u Burundi uretse ko bamwe bamaze kuba mama dufate iyaba barabakobwa tukaca bakakuzanira Miss Erika bakakuzanira Shan Queen bakakuzanira Natasha bakakuzanira Stanish bakakubwira ati harageze ko urongora kandi mu bantu bose baba kwinosi utegeza kurongora mwumwe muri abo ubona wowe cagura mwonde bose kari bimetemete gasha twumva bagaye Shan Queen we ndamukunda tukuna bimereye ukunda ibisusu mukundira iki ikintu umva ukunda kuri Shan Queen ni giki yego umuntu ashobora nakunda amaso sibyo umuntu ashobora kukuraba amaso akagukunda yakuraba inyuma akagukunda yakuraba ku ruhande akagukunda wewe wumvise wamuravye iki Shan Queen
cotuma ari ucaguramwo muri bo yose twakubwiye. Donc ukuntu ameze tuje ndamukunda ukuntu yimereye yego. Aye singira ngo mwavyumvise Chino B nawe turi kumwe kuri kamera za Sunsas TV ariko dusa n'abagomba bamureka ruhuke. Wumvise ko ibikorwa ari byinshi yakoze bitari bike mugabo mbere ko tumureka tubwire mukanza warahaciye ngo durahaca duraza igitera mubonye kabisa ko gifise inguvu hano wabonye ko master music team ifise aba followers benshi abafana benshi ni he bo ni nka hose nurusanga Gitega vraiment ejo byari ibintu bimeze neza cyane nanje natangaye kandi yari yambere nje Gitega nurusanga na mukayanza ibintu byari bimeze neza vraiment yego ningozi ibintu bimeze neza sivyo no ningozi turafise abafana vraiment ashaka ugire classement byo kurishira baso ya uravye ati harashobora kuba haraje imbere harakurikira ikigo mbo usibye ko ingozi bitagenze neza ngo duheze show urumva kandi abantu bari bacinjira sinaronse umwanya wo kuraba neza mbega ati mu master music hagaze guti ingozi urumva nta show ntiyaheze ku masaha nk'aya handi twabikoze. Sunsas